ndashimiye Imana kuba yarampaye ikibondo narihebura cyane kuko ngiye kwa muganga ntibabona uwo ari we ndibuka umunsi umwe nabajije mwungere ati ngira mfise umwana atafise idondoro yaba umukobwa cyangwa umuhungu narumva muri jewe nibaza ati none umwana batabona amaze kuja mu mayikogarafi umwana ntikandi uzomuvyara kwiye. Haleluya, Imana yaramfashije namuvyaye nk'abaheburayo kazi nihabwe icubahiro. Amen. Ndashimiye Imana yaduhaye isengero rya repentance. Repentance yaje hageze. Je cyo ngomashimira Imana, amashimira kintu cyabaye ejo hari nko masaa 4 hafi n'inusu twumva imbeba ziko ziragwana, hanyuma imbeba imwe irakoroka, imbeba ntoyi korotse imbera nk'iravye, hanyuma Gerard mu cyumba madama arampamagara ati rabe imbeba uyikure. Jero ndayifata minenegwe ebase minenegwe ncanigumira mu cyumba, hanyuma madami asohoka nyamazi amera ayitambutse ubwo nyera cagwa bukumbi, maze kugwa bukumbi carampamagara ngo ukuboko kuracomotse ngiye sanga umudamu ari hasi biranga ko tumuterura acaratagaza n'ubwenge. Rero ikintu ushimira Imana repentance burya umwongere nayo basinzira, Imana yo nisinzira. Na telefone mwongere ndamubura, ndacana inbox ndamubura, ya telefone Pastor Eric nawe nyene irasona ntiyanyitavye, canavuga atare naho kwibako canagwana urugamba. Hari amajambo abiri navuze ati Imana repentance, Imana umuvyeyi wacu, Imana Joseph hireza umudamu uri muzima, Imana yarakoze kandi yagiye no gusenga, Imana niberega icubahiro. Namubonye ngomba kubitabazimu cyafata umwanya ndakubita abazimu sengera we n'umuryango we wose ntazi ivyarivyo, ariko mu mwanya mutoyi ndamwandikira aca arasubiza, kumbe cyavuga ati babazimu bari bo bapfuye kabisa. Yesu nakumira nkamene ku mutwe, ariko maze gutora kagatambara ngagashira ku mutwe byaciye bihe. Imana ishimwe cyane. Mubundanye farumasi mu rugo iwanyu. Mufise amafarumasi ndumiwe. Imana ibitangaza Imana yankoreye niyo ndwiheze naragwaye ndagwara ndabura gitabaza, ndarondera inimero z'abakozi Imana ndabura, ndarondera umwungere nari ndemvye cyane mfise umutwe ukomeye cyane candonka diakoni Augustin ndakimubwira ati burya ndaremvye, ndamubwiye numva amajwi y'abadayimu batangura kumbwira ati ubu rero wagiye mu basenzi kugira ngo muze matunigagura nujya mu pasiteri wanyu aturazi ibiziga biri waci kuzimu, nkumva ayo majwi ambwira ngo bo turahura ndahora ijambo bavuze igihe kabiri avuga ngo twatwaye Aline tumutwara ahantu tugomba kumwica mu mukurayo, ati shavu dufise mwega abasenzi mwebwe tugiye guhura nabo, navuga ati mu izina rya Yesu Imana repentance irahari kandi Imana y'igicaniro cya Nduwimana Joseph kirahari ntacungira. Cyo ndatelefona ati Imana mfasha mungere ndamuronke, mungere ndamuronka, carambwira ati ndi kurivora ariko reka ndagusengere tugenda kwa muganga na malaria irimo. Cyo ndagenda kwa muganga cantura malaria nta n'ubushe nari ifise na gato, baramvura cyo ndakira. Indwi heze nkafatwa n'umugongo ukomeye cyane hamwe ntunama hasi kandi byo nabirose mu nzozi, cyo ndabona ko abadayimoni bashikira ico bakoze, ariko Imana yo mu ijoro habaye irangwanirira. Ikiri ngo amashimira Imana, ejo nabonye igitangaza c'Imana abantu b'Imana. Kwa gatanu mvuye mu y'amasengesho ngeze mu nzira nakire telefone y'umudamu dusengana muri serire, arambwira ati murongozi je natewe n'inzuki. Inzuki zaguteye gute? Aturaza urabe ko bwije vyogenda gute? Tinzoza ejo mu gatondo mugabo nzogena amasengesho kumutakura ati nta kibazo. Handazinuka mu gatondo sizeri naringi casangaho Esther ari muri Yesu nyinshi ngezeho sanga izo nzuki yemwe bantu b'Imana. Ryambere gitangaza nabonye iyo nzu cyo cyumba zari inzuki nyinshi cyane, ndavuga ati mu izina rya Yesu izi n'inzuki zaraye mu nzu yawe tego, ndavuga ati abana abazimu reka tubakubite. Ndamubwira ati wewe igigwe hariya twege rutonde no rugamba kuko amasengesho turimo nayo gututumura
umunsi umurozi yamagutera aramenya ko hari Imana mu ijuru. Cyane turasenga na mamugisha turasenga nshafata amazi ndayasengera ndabwa ati wa mudamu wegenda hari kuko izinzuki we zirakujya ko nitungana agihagaze rumo rucuramurya ngo wabivutse ti wegenda hari cyafata y'amazi tomije agira kuri zanzuki byari biyuki byinshi byatonze urugwi byose biba ibiyingiyinge nta na kimwe cyavuyeho akabido karahera dutora kandi dutora yindi akadoba kuzuye amazi turamije agiraho bitangura gukoroka ari ibimamara nta nemwe gwaturiye byose turabisenyura biraja hasi ndavuga ati Imana urahari muri uyo mwanya nkava ati ibyatsi turabiturira nta n'urikiramo gwaturiye byose byabaye ibicucu kubw'Imana yacu. Haleluya, twayoye igiseke cyuzuye inzuki zateye umuntu. Nashimira Imana ko yatabaye urwo rugo ntizamuriye. Turenganye dusanga uwo muntu yaba yabikoze turahura n'abaranda mu rujisho tumuzina Yesu ntacungira arankurikiza amaso ati ibyawe byahiye kurebe tibyiwe birashira munsi biramenyekana ko mu ijuru hari Imana dusenga. Wenda shimira Imana ko byo gitangaza muyikomera amashi kuko Imana irakomeye. Hama nanje mpagaze ngashima Imana ivy'Imana yankoreye ni vyinshi ariko reka nje ku mayangi. Jewe naragize mariage maze gera mariage bantwara ujya muzana w'inyuma. Hama tumaze gusubiza ikanzu baravuga umuzana aho twayikwe ntawo. Niho rero yacavuga twaca tuvuga ati nukuri ntuzi yo wagiye yacavuga reka ndabarangire umuntu ashaka kubona aho umuntu yawutwaye uri. Turagenda dusangana n'umupfumu ngo yavuye muri Kongo. Ariko nta cyavuyemo nyene kandi Imana itubabarire cyane. Yaduhaye umuti ngo twoge kugira ngo ntibifate. Imana tubabarire cyane n'ukuri nta cyageze. Hama turaja amasengesho biranka niho umutwari wanje yaca yugurura radio acayumva iki kiganiro caturumviriza caturaza ntuma Imana aransengera rya mbere aravuga we barakuroze nta rubyaro uzoronka ariko Imana izobikora. Aransengera irya kabiri hari icyo gihe bari batumye ko amasengesho ya deliverance. Iryo rya kabiri ashavuga nsigaje gusengera rimwe Imana izoca yerekana ukuboko kw'Imana. Nukuri irya gatatu naje shima Imana yari yabigenjeje neza sahabwa icubahiro. Ikindi naco shima Imana mwino ndwi nyene mutwari wanje nyene yaravuye mu cyumba za kwicara muri sala agezeyo yumva ikintu kimutwaye ukuboko uru rubavu rwose ategura ndamubwira ico n'ibitero ukidusubira mu cyumba cyarasenga turasenga nyene turashira ko nakajya gatambara ubwo nyene twaje gusenga duhagurutse bica birahera. Ikindi cya gatatu ari cyo finale rero ku munsi wa Mungu bavuze ati tugurane Imana 10,000. Jewe ndavuga reka ndayigurane ryari ryo rya mbere shangirirwa n'amahirwe ndaronka ukungene shika ngaha ryari rya mbere ndahashitse ahejuru ku gicaniro ndavuga ati Imana nibwo bwa mbere ngeze nuriye hano hantu ku gicaniro ndizera ko intumwa y'Imana atari yo yihamagaye ariyo wamuhamagaye ndasavye mbone ko nakuguranye nanje mwimedwe nyene ku munsi wa mbere atangura kumva telefone umutwari wanje imuhamagarira amahera ku munsi wa gatatu acaronka miliyoni yese abahezagira. Amen.